isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye koma bene data bashiki bacu muriko mudukurikirana hano kuri urubuga rwa Facebook mukongera kandi mukanadukurikirana ku rubuga rwa YouTube kuri page yacu yitwa Ikanguro n'Ubugorozi. Uyu munsi nkuko mubibona tubafitiye umushitsi kandi turi muri ca kiganiro c'intahe nkuko re mumaze kutumenyera uri kuri mikro ya mbere akaba ari karanaremesha niki kiganiro nitwa Nijimbere Egide. Uyu munsi re nkuko mubibona tubafitiye umushitsi ni umukenyezi ameze neza, mbona ari n'umukenyezi muramubona kuri kamera ko ari n'umukenyezi akuze. Reka tumusabe abidondore, ariko imbere yuko yidondora mubanze mutugirira aka kantu kamwe gusa, ni like, comment na share kugira ngo ibi biganiro turiko turabashikiriza bishobore gushika kure ahashoboka. Akazina ndabaramukije bene data mwakoze kuza kutuganiriza ku iki kiganiro. Jewe banyita Miburo Pelagiya, nakuriye mu ntara ya Kirundo, aho mbubu unyana Ngozi mu Rusuguti. Ngira ngo mumaze kumva turi kumwe na Pelagiya Miburo, niwe agiye kudushikiriza intahe yiwe. Ico tubasaba muyikurikirane kugira ngo icigisho kiza kugenda kivamwo kize kubafasha namwe muze kubitwereka ko cagize ico kibakorera haba mu vy'impwemu canke mu mubiri. None Pelagiya, intahe yawe ishimikiye kubiki vyagenze gute? Intahe yanje ikintu ishimikiyeko nuko ubu butumwa bwangiriye neza. Ukuntu bwangiriye neza, jewe nari umudive, narasenga mu badive, maze gusenga mu badive nkabona yuko aribwo butumwa buhari busumba ahandi hose, ata kindi kintu kiri imbere cyangwa inyuma. Naye narabushimye cyane gose. Urakoze cyane. Tumaze kumva ko ari ubutumwa ngo butumwa ngo wari umudive, n'ubutumwa bumeze gute ku bantu batabuzi? Abantu batabuzi ni ubutumwa bw'abagorozi. Abo bagorozi baraza kumbwiriza ubutumwa, bamaze kubumbwiriza nkavuga ati jewe ibyo onya ni munankure no mu mata, burya mwebwe mwarazimiye, nta nubwo munazi nubwo ngahubwo muri n'ibijuju, ati ni munkure ko Jesse ibyo sindabikeneye. Ubwo ndaba mw'ibyo bihe, ndaba mw'ibyo onyene, nahura n'umugorozi nkavuga ati uwo nimwegeze kure, uwo nta n'ibintu banazi mbese. Ubwo ndaba mw'ibyo hama bigezeho barihana nyene abantu twari twegeranye. Noneho rero ndavamo ndiyumvira ati burya anya barya abantu hari igihe bavuga ukuri, barantumira icyo gikorane ndakijamwo, nkumva indirimbo ziranyoheye, nubwo zanyoheye mbwa nkavuga toya byo ntibirimo. Ndamara igihe, maze igihe ndiyumvira toya reka rero ndaba ukuntu noja kwihana. Ndagenda, maze kugenda ndihana, ariko maze kwihana nkaba nari ndanagwaye n'ingwara. Ubwo ndagumaho ngumyaho ngwaye n'ingwara, ndavuga nari naripfuje nyene vyarase, ndavuga ati nta ngorane. Maze kugeraho ndimukira rero n'Ingozi, ndaja mu ntuze mu maforomasi yatandukanye, baca barambwira ati burya rero wewe tuzaturagutera inshinge 6 ku munsi, ati utagize n'ingwango wivuze. Nca numva ubwoba buraje. Bumaze kuza urumva nyene aho nako yuko nasenga nyene narasenga. Noneho bubuje ndavuga ati burya toya niho rero ubuvuzi bash abavura abakozi b'Imana n'ukuri bashishikare bakora kino gikorwa, n'ukuri n'Imana izobahezagiye. Niho rero najya kwivuza, ndivuza imiti nyene barayimpa, ngiri ubuntu n'Imana, mbona ndatangiye gutora kamitende. Ntoye Pelagiya, tutaguciriye mu ijambo, wobwira abantu bariko baratwumviriza iyo ndwara yariyo? Iyo ngwara nari ngwaye nimba atari banga, kuko hari igihe usanga ari banga utoyivugira imbere ya kamera. Oya sibanga, nari ngwaye ingwara
yanzibije amazuru nta n'ikintu na kimwe gihari cyamote ntiwamotegwa nta n'ikindi kintu gihari cyanukira nabona ikintu gusa nkabona yuko icyo kintu kibishe uvuga nubwo twaba ari two kurya turyoshe nta n'ikintu na kimwe twumva mu mazuru oya nta n'ikintu na kimwe numva ubwo nkabona gusa ibintu mu jisho nkabona birabishe nkabona biraryoshe mba mu bwo buzima nari ndayimaranye imyaka 6 imyaka 6 yose utamotegwa ntamotegwa ndi mu bwo buzima narivuje amavuriro atandukanye byarase aho narishikaje nyene nkeka narishikaje kuja nk'Ibujumbura nuko ngiriwe ubuntu nuko abaganga bahana Ngozi nuko banyaguhezagirwa baca baramvura narakize ubu nukuri ubu ndashima Imana ndatazira Imana ubu unyameze neza ubu nta ngorane na zimwe mfise nico gituma nshishikariza kubwira abantu nuwaba yumva nyene yuko ubutumwa bwiza akibupinga ni kubujamwo nukuri bumeze neza buratunganye urakoze cyane ngira ngo mu nsozero y'iki kiganiro turaja kubabwira ico wobahanura ico bozokora kugira ngo namwe mushobore nabo bashobore kumva ubutumwa ko ari bwiza none Pelagie twumvise wagwaye iki gihe kirekire cyane woshobora kugereranya nko mu bitigiri by'amafaranga byari bimaze kugutwara kwa muganga yego nari namaze gutanga amahera menshi cyane kandi ayo mahera menshi cyane nari maze gutanga urumva nubundi yuko nari ndaririye kuzoja mu mavuriro makuru woba warumaze ugereranije nko gutanga nk'ibihumbi nk'amajana ngahe nari maze gutanga amahera menshi naranatinye ati amahera bazonja mu iryo vuriro rikuru ntayo nzonabona kandi umugabo rero kubera ko nawe atari nihanye nta nubwo ari no kuyantangira ariko cavuga ati wewe gwara nyene bizohere bihetse niyo gituma nshishikariza kubwira abantu nukuri umuntu yemeye ubutumwa bwiza nta kintu na kimwe abura okay urakoze cyane reka ngira ngo maze kumva abantu muri ko muradukurikirana ko mushiki wacu yatanze uburyo bwinshi ndetse mukaba kubereye yabutanga ugutandukanye kumbure ngira ngo murumva ko bwa bitamworoheye kugira ngo ashobore kubuterateranya ariko mwumvise yuko ari ibintu bidasanzwe ko byamutwaye uburyo bwinshi bituma ndetse ngo n'umugabo wiwe yiyumvira ko azoheba kumurihira ubwo bundi buryo none Pelagie akabazo kanje ese umaze kumva umugabo avuga ati ntazokurihira ayo mafaranga yo gusubira kwivuza wumvise mu mutima bigenze gute canke waciye wiheba uravuga ati je ngiye gupfa je nari maze kwiheba nari maze no kwiyakira mvuga ati jewe ndazi neza katazondihira ati ndabizi neza sinzirirwa ngira nicyo ndamubwira naho mwayo mavuriro makuru tindazi niyo nzogenda nta kintu bizomarira nico gituma naciye mvuga ati reka nsenge Imana niyo izonkiza ego mumaze kuvyumva ko uyu mushiki wacu Pelagie yarafise intahe ikomeye cyane ndetse ni intahe abatari bake ngira ngo banatangaye muri ko murayumviriza burya kumara imyaka 6 udashobora kumotegwa ufungura two kurya ntushobore kumva ingene tumota mumva ko aba ari kibazo kidasanzwe none Pelagie abantu bumvise ko uba hano mu ntara ya Ngozi uwo kubaza ati ndangira nanje aho hantu bakuvuye nshobora kuza kwivuza bo babwira hehe ahantu je bamvuye n'abagorozi b'ikinyami abagorozi b'ikinyami yego ngira ngo nibo bakuvuye nibo bamvuye yego urakoze cyane ngira ngo abariko mudukurikirana mumaze kumva Pelagie abagorozi b'ikinyami ngira ngo nibajya bakora umurimo w'ikanguro n'ubugorozi nibajya nyene ngira ngo abo natwe duhora tubumva ndetse ahatandukanye duhora tunakorana n'ibiganiro bitandukanye abakeneye kwivuza abagakenera n'ubundi bufasha butandukanye bw'inyunganizi mu biganiro nako byunganira mu vy'imwemu barasabwe kwegera uyu mushiki wacu Pelagie canke mukashobora kugana aha hantu yashoboye kubarangira kugira ngo bashobore kubavura izo ndwara tumvise ko zigenda zinanirana ariko twumvise kwa Pelagie ko izo ndwara Yesu azishoboye hama Pelagie reka dusabe utekerere hariho abantu
bumva ngo umuntu yivuje ibintu vy'ivyatsi, ibintu kama, bakaca bamutwenga. Abo bantu wobaha impanuro iyihe? Je ikintu nobahanura, imiti kama iravura. Ufatanije no gusenga, ufatanije no kwizera Imana, ukareka kugira ibyo hirya no hino, wiyumvira ibya hajya na hajya, ugasenga Imana gusa, Imana akaba ari yushira imbere, ubundi ukanywa uwo muti urakira gose, ukagumiza ugashima Imana. Atakindi kiri nyuma cyangwa kiri imbere. Nicyo kintu notekerera abantu banyumva, nk'abantu bakuze, nk'abantu b'ababibi, hari nk'abantu bashobora kuvuga ngo ntibonywa ngo umuti ngo nuwa bapfumu. Ntabwo ari umuti w'abapfumu, ahubwo n'umuti nivyaremwe Imana yahezagiye. Nicyo gituma abantu bakwiye kubifata bakamererwa neza mu buzima, abantu bazima bahimbaza Imana. Pelagie, reka tugushimire. Ngira ngo wosubira kwidondora abantu bari kubadukurikirana muri rusangi kugira ngo bashobore kumva amazina yawe yose, na hamwe uba kugira ngo ushobora kukurondera ashobore kugutora. Je nitwa Miburo Pelagie. Ubu umva aho onye mu Rusuguti, aha nyene mu intara ya Ngozi. Aho mu Rusuguti niho mba. Ngira ngo mumaze kuvyumva mwebwe mwese mwariko muraba kino kiganiro c'intahe, twari kumwe na mushiki wacu Pelagie avuka mu ntara ya Ngozi, akababa na hano ngo Ingozi kuri centre. Rero yari kadushikiriza ingene Imana yamukoreye igitangaza, Imana imuvura ukutamotegwa, yaramaranye imyaka ishika kuri 6, ariko akaba yatubwiye ko yavuwe n'abagorozi ngo basengera ikinyami iruhande y'umusigiti. Ngira ngo yarangije anabatumirira ko mwese mwifuza gukira izindi ndwara zananiranye, mwogana aho hantu, mwogana abo baganga kugira ngo bashobore kubafasha. Rero mwari kumwe kuri micro, kuri kamera mwari kumwe na Nijimbere Egide. Reka tubasabe n'ubundi mukore like, comment na share. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko